Amen. Amen. Dukomere Imana amashimeshe cyane undi. Amen. Vuga shinga intara. Yesu nashimye. Ari ikibazo cyase ameze neza mu mubiri. Amen. Aha, undi. Amen. Hallelujah. Amashimeshe cyane. Wari umaze ukwezi kose. Uyu mwanya Imana icibikora. Komera Imana amashimeshe mu kibanza. Abariko barataha 2:30 ejo 2:30 tubikoze twiruka kubera umwanya muto dufise. Ejo tuzoba kubita mpaka twisanzure ingwara zirakiri kibiriraho. Imana mutumira abantu, nimutinye gutumira abagwayi, nimutinye gutumira ibimuga, abo muzi mu miryango bafise asma, bafise ibigwara byanse gukira, muzi ibigwara nabiriya byose bya karande, nabiriya byose Imana izobikiza. Mutumira abantu ejo mu gitondo, mutumira abantu ku rugero rudasanzwe 2:30. Aha. Amen. Uvuze? Aze mu kukuweze ng'ubuzima bw'abeze ubutindi ukumuhagera ibintu ariko bafeze umurorotse uba amaguru yaremurutse umubiri wumva wanonetse washobora gusimba simba turabe. Haleluya, haleluya. Komera Imana amashimeshe cyane. Jewe aho nakura ari naguma numva mfuna kaguma mfuna n'abandi binini bisanga umusiyo isanga habaho habaho kure yara ha nasha kufuna n'inota 50 ariko isa jena de muri kibanza intango ya mbere ngo mugende ya kwibwa ntagira kutanunama nakazi kandi hica tarakufise ariko maze gushanga jewe n'ubisi ubwongo waje warabayisitana. Haleluya. Amaguru yanjye harageze ahantu ko nakoze siporo cyane ukabivanye n'ibintu bigaragara guhinga siporo ndayiheba cyane. Umva rero amaguru akazajya mu mavi niho ndagira gutya mu mavi arabamara ubwo nabyo byaragabanutse. Nize kuko muzi byose bizakurangira bizagera. Amen. Abashimeshe Kristo. Mwegeri no muvuba vuba egerino mubangutse umunota umwe wese turanza. Yesu nashimye. Cyane nkinza najushika nicara biranga ko mba hasi ariko batangiye guseka nagumye mpagaze sinasubiye kwicara ariko ukuguru mba kwaki. Warugwaye kuwe kuguru kwari kumeze gute? Sinashaka guhagarara. Ntiwashobora guhagarara? Gira ivyo utari kurakora kare turabe. Kora ivyo utashobora gukora kare. Ivyo ntiwashobora kubikora. Amashimeshe kuri Kristo Yesu. Subira mu kibanza ha. Yesu nashimye. Amen. Nanje nari maze ukwezi kose mene kumuntu ariko nageze hano mutanguye gusenga umva ndakira. Haleluya. Impande zose Haleluya. Amashe. Kubera umwanya vuga ikintu Imana yakoze. Nigega. Kandi ntabwo
naje meze neza ubwitangura gusigura akiyazi ikintu kimda ngaha umenga ni intoza paka umusoro ariko bejeje gusenga cyaheze mu izina rya Simba turara komera Imana amashimwe menshi cyane kibangamiye amaguru n'ivi mwavuze ati isaha numva ivi ryakize rimeze neza nina mukunda musengera agwaye estoma yahetse mu ndwi y'ibitangaza Imana ikora ibindi bibiri kugwiza navyo mu izina rya Yesu Imana iguhezagira mwe no mu bangutsi mwegere ino Yesu ashimwe amen urashaka kumpa na tera haleluya zitere n'ukuri Yesu nashimwe cyane cyane je gusena ngaha ngobekwa cyane gose kubera maze igihe nyine ndwaye ukuguru kw'iburyo kuranja niyo kutanguye kurya mpagaze sinicara simbunja cyo kwamagaza cyangwa utanguye kurya nicaye uma nicaye aho nyine simpakuru niba kundiye mfunyije nuko nyene mugabo naje ngahanza ndacumbagira ndavuga ati kunjya kutanja ndagenda uko bigenda kose shitse ngaha mu rushengero agumye kunjya ndicara ndagatinde kwafume nicaye n'ubukuru bwanjye pasika aratangwa gusigura niho naciye ntangura kumva ibintu binya mu kuguru nk'intotsi ndavuga ati none kwako kunene kugira kufunike kose kubera igihugu narigeze kuvugira kw'imvune narigeze kuvunika mugabo njyatanga gusenga kwita abadayimoni naciye ndakurambya ndagupfunyije ndakurambya ndakurambye amaze gufata abantu bagwaye amaguru bose nibatangura kuza barapfunya mu gihe abagoroba nabigize mbona birakuca cyane mbona niyo gushima imbere y'Imana amen nimumva cyane kugira haleluya uteye harigeragezwa ryari mu rugo rwawe Imana unyerera rikuyeho uko kwezi kw'indwi ruzongera kuribona subira mu kibanza Imana iguherezagire ha amen Imana ihabwe icyubahiro komera Imana cyane haleluya amen nani ngomba shima Imana kuko nari gisanzwe ngwaye sinezite bindembeje cyane biremeye cyane kandi ndetse na famille yanje sinezite yarayiboshe cyane umuryango wanje ndetse n'ubu ndiko ndaza byanga ko mpema waje byanga kuhema shika yaho mbitana n'imiti ndiko ndaza nyene gusenga ndasenga no wari wifise gusenga naciye imbere iri he wari wazuyizanye uyitwara imiti ya sinezite iyi niyo naguze mu nzira byase biriko biranga ko mpema cyandayimire ariko rero igihe wewe kubera wari kurasenga urayishimikako by'ukuri ubu ndumva ko ndiko ndahema neza urahema neza kubera intemu turara suizayo haleluya naje ngaha gusenga urwaye amata nageze ku rugero rw'abanyandikira umuti agenda kurondera amahugurwa ariko ubu narakize ikindi nacyo nshimira Imana naje ngaha ngwaye umusonga rero ndamanye imyaka 5 nicyo nshimira Imana wakize umusonga w'imyaka 5 amashyi menshi kuri Kristo Yesu amen naje ndashimiye Imana naje gusenga mfise umusonga ndicara ndawumva uburyo haciye umwanya ikibubanga ariko ndashima Imana uwo musonga wakize shima Imana hariho indwara nari maranye imyaka myinshi muri 2019 nari ndayikize indwara yo mu nda nta muganga novuga ko avura indwara yo mu nda batandangiye tutabonanye ariko bose nta marezita meza bigeze bampa kandi nta n'uwambwira ikintu ndwaye mwambwira ikibazo mfise yarambwira ngo bizohera ariko nkarindira ko bihera ahubwo umukozi w'Imana atagoye kuvuga abantu baba barwaye ukuguru nisanze mega sinzi ikintu kibaye muri jewe nza kwisanga n'ingahe imbere ndashimiye Imana ingujije kuko nari ndushye nari ndemerewe n'uyu munsi uwo muntu avuga gute kugira ngo nunamuke
nari nagiye kutangiza no gutuma amaraso umuntu mbega atafite imufata mu rugo mu gitondo bitavuga yuko unamuka nihutiwe cyangwa ndetse ahantu haduga ntibyakunda kureba ubu namukongera kunamuka kandi umugisha Yesu nashimwe cyane nanjye ntanguye gushimira Imana yabikunze yuko nshika hano jewe ngira ngo sinovuga imyaka ngira ngo no bamaze kuva mu butugi wanje fise umusonga mwibere kuba ntaratangura kuraga ibere fise umusonga mwibere wagize umusonga mwibere utaranibere kubera bitaramera kugera ko rimera ari umusonga mwibere ry'urubavu no mu rubavu ariko numva kweri no saha natanguye gusenga nza numva bya bintu byose biri mwibere nza numva umenga bigiye birikanyura bigari no saha maze mureke mwumve muri jewe sinumva ukuntu novuga kubera muri jewe urumva nakumva umenga ngendana ibiro ngira ngo amajana kubona ngarangana wumva hari mu ariko umuntu mva umenga mfise ibiro by'uburoya hanyuma ikindi nacyo nshaka gushimira Imana ejo naragize ikibazo nuko kuguru nyene kw'ibubamfu numva kandi nyene kaboshe nyene mugabo ndava ngaha ndataha ndavuga ati aka kandi nubwo kaboshe ejo satani yakinda karamye yareka zotekerezwa kubohoka atangiye gusenga nukuri aho mutanguye kuvuga ngo aba bose amaguma mutangure kumviriza nukuri uku kuguru ndiko ndagenda nuko kukwega nakukwega haleluya amashimesi ikintu umuntu yagoye musonga ataramera ibere ariko mana we amashimesi ku mana n'icubahiro cyose ni cya Kristo amen ashimwe kandi amen jewe nafashwe n'umuntu ndakwifuza ndakaya kuri n'ibishinge birarahera hanyuma bakanzirwa n'ibigwara by'agatana ntibikira hanyuma rero ndafise umugenzi yaje ndagenda kujyana muri epandanse gusengerwa kira gaturaza nta no gusengerwa numva aho nakora akagufa wagomba guturikana biragenda numva bitanga kuremuka aho tugiye turaraba ko bamwe baradusengera biragenda aho muri amazi ku wa gatatu ubu nza numva kwe ndabaye gusoma yama mutanize niba ashobora kubikora wari warifuje ahantu hangana gute muri mikrofone aho ntiwakuryamira y'amazi twasengera ku wa gatatu yatwaye waciye wumva ubaye umusore ubu urasimba sibira usimbe kandi gato nirukanye amazi yombi gushika hariya kuri bwiki kukuraba ariko wavuye ngaho urakubita mu wirinzi ukubita pasiyoni ukubita kuri bici uruzi ukuntu rwasatuye babarabara ariko urahatse semana kubera imana bashimesi ariko imana nanjye mpagaze ngashimira Imana namaze ukwezi kose nitusunga urubavu runjya cyane byanerekana ko sinzira ubu rero bari rwaraduze ukaza rucumita no mu mutima umusonga ukava mu rubavu ukagera mu mutima ugacumita n'inyuma uza n'imbere ariko kubera ibyo byaragabanutse uyu munsi najasigaye bike ariko byose ubu byarangiye byose byaheze ukwezi n'inusu umusonga uduga kugera aho uja mu mutima umugabo wanjye yambwiye ngo nuba ntagira ngo ama exercice y'amabudomino nkatayabigira urabona bamenga ndabidugije rero niyo mpembye numva
meze neza urahema neza amashimeshi ku mana repentance imana Paulo na Sila tuyongera amashimani y'umugisha cyane aha amen Yesu nashimwe amen nanje nari maranye igihe ibintu bijyamu haza numva biboroga nk'ibikere havuga ati ibintu biboroga mu nda nk'ibikere n'amatwi menshi y'ibikere nyene nkayumva mu mubiri wanje rukuru kumpagaze ngaha nshima imana ko nshavye niko ntumva mutangiye gusenga nyene ihagaze ngaha mu mugongo nk'icumi nyene hamwe n'ibintu nk'uku zabimva nk'izimwe nyene kumva nabuze amahoro ubu numva aho urunama neza unama unamoka simba haleluya nayo majwi y'ibikere ntihongera kuyumva mu nda mu izina rya Yesu amen yewe kuwa kabiri naraje ngaha nari maze iminsi kwayo kuguru ni ukuvuga ntibyakunda ko nguma amazi umuntu akazi yicara aguma yicara rero uno munsi namuze ngo maguru numvise ko mwagize isuku nta na kimwe nabone ukubera amashungami Yesu mwene wacu igikorane gitangura yarambwiye ati uze gusenga nabwira ati nta mwanya mfise jewe ngiye kurondera amahera ndamwangira ariko nayo mfise ishapu narigeze kuja gusenga ngaha ushubwira ngo mfifoto ngo ndaza kugusengera ariko ndayirungitse iyo foto ntiwigeze usoma sinabonye message niyangamborire cyane wari wanshavuriye wambabariye none imana yabyicubariye bari bambwiye ko gitangura saa 9 n'inusu ndaryamye ndavuga ati jesi ngenda ca ndatora ikirenda ndazana imikashi ngenda kubona muga saa 10 n'inusu zigeze ca mbona umuntu tubana umwana wa mwene wacu ambwiye ngo mpa 10 ngo jo niyemeje 10 ngo ndayaguha ngende ca mvuga ati mugira jewe tujyane ca mbona rero gushika ngare ndashima imana nari maze indwi yose amasene nziji narimaze gukoresha umudwi nari mfise nka papiye mushobora kuzitana tukakivugana ariko nashyize nk'ahantu byose uvuze ko amasene nzitrakite arakize ca nshimira imana kandi twari tumaze nk'iminsi nk'itanu dufungura nabi n'umuti mwana tuvuga ngo turwaye mu nda tuvuka ariko niba yatanguye gupfa twatangura kuvomisa akira urute nije ndatanguye kumufata bwaragihenda akanya sinzi ngene nashyize ngaha nibyo ndabishimira imana ihabwa icubahiro infection disa jewe misi yose ngiye kwa muganga ikivanura ndaja no mu bitaro bantura infection disa amahera baravuje baragira iki ariko udashimye imana yakubohoye rero ntabwo wari washavuriye ariko siyo abadayimoni yo bariko barakubuza kuza sinagukubitiye abasizi ntibapfuye komera imana amashimesi cyane haleluya muze mutubabarira hari igihe bitugora nk'ubu twaraye ngaha twakira abantu duca twirwa dukora n'ubu murabona ibyo turimo dushobora kubandanya mu bindi hari igihe usanga abantu benshi banditse ugasanga twasomye mesaje muze mutwihanganira gusa iyo dufukamye turasengera ubwoko bw'imana Yesu nashimwe kandi amanani akagazi gafise umunezero udasanzwe yavuze ngo abakobwa bamaze igihe bari mu kwezi kw'amapfukama barasezezwa gatanu narifise umuribwe w'amaraso asekukama gusa ubu numva ni areze haleluya amashyi menshi ko nta muntu yakomera amashyi Yesu Kristo sira mu kibanza komera imana amashyi menshi cyane ufise imyaka mike umugabo wari urwaye umugongo gukoropa numvise ko yakoropa yicaye aha utanguye gusenga uburuna unamaturari unamuka kandi ubu uzokoropa nta kibazo
n'ibindi uzobikora. Imana yakubohoye byasaba si menshi kuri Kristo. Amen. mbere na mbere ndashimira umuntu yanyoboye kuri eglise tubana mu rupangu. Natanguye kuza gusengera ngaha ku masengesho yabereye ku Mutakura. Icya kabiri ndashimira grand sœur Ari wanje. kwa gatanu niyo natanguye kukubona nivyo. Ndashimira grand sœur wanje niwe yandakiye aya masengesho y'iyindi. Jewe narifise ikibazo nje gusenga nkishika mu rushengero. Naca nkabura narisanzwe ndwaye esitoma. Muga ninjira esitoma yakitangura kurya kandi navuye muhira nkomeye. Nkumva nshaka kuri toilette nkumva nshaka gusoba cyane. Muga nashika muri toilette sinsoba. Utarinjira nkumva esitoma irikiranya sinana. Sorry, uvuze utarinjira? Wewe utarinjira nkumva esitoma irikiranya nkumva nyene nta morale mfise. Nkumva nkikubona winjiye nkumva mfise morale nkumva esitoma iranya. Haleluya. Abashimisho kuri Kristo Yesu. Kweli uyu munsi uzongera kumva umusonga wo muri esitoma mu izina rya Yesu. Ikindi kibazo narifise Jeff ndafise umwana kubera umuntu yabyaye umugongo ni kawaida. Narifise ikibazo cyo kuribwa mu mugongo. Yego. Mpagurutse ije ngaho kuvuga ico kibazo ca esitoma ntonyora ngaho kwitapi ntanguye gucika umugongo. Muga mu izina rya Yesu ndize neza umugongo kutatu. Kweli uyu munsi mu izina rya Yesu uyu mugongo ndawusengeye. I pray for this back to disappear. Ndawurambitse ikiganza nk'umuvugishwa n'Imana ntazongera kumva umusonga mu mugongo mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Imana ikugire neza cyane. Amen. ariko murana mane n'imisonga yamera njomba kare n'amatwi kuvakorana ugutwi kumwe kutare kumva ariko ubona ugutwi kumwe ariko barakumva wogaye ugutwi kumwe uko niri kwa barakumva nuko we kutahora kumva uko ugara kutumva ugara ukuzibi uze uranyo bitwani ukurumva neza komera Imana ugutwi kutahora kumva gwera uyu munsi Imana irakunguruye ntabwo niyotera. Haleluya. Kwari kumaze igihe kingana gute kutumva? nakuze numva kutumva. Wakuze wumva kutumva kuvuga ugutwi kwawe niko barakumva. Wari ukwiye gukoma akaruru karenza ngaho. Haleluya. Haleluya. Kumva uvuga ugutwi kwawe kw'ibubamfu ni kwari bwumve ukumva neza. Ongera usibire mvuge twumva. Witwa nde? Ubahe? Ubu Yesu. Haleluya. Ay ay ay. Patase komera karuni ishwairo. Indwi bitangaza n'ibimenyetso kuoka. Haleluya. Waje wisubire mu kibanza Imana iguhereze umugisha. Imana ikugirire neza. Haleluya. Je nari maze igihe ngendagenda ubwo umubiri wose ubabara ariko no munsi kuva aho tuje gusenga numvise ofete numva ndi supre ukuntu waremurutse hamenyere aremurutse hari ukuntu uri kurasengera misi yose yuko uvuze ngo dusenge cyafata ngaha kuko misi yose ubuzima bwanje nabaye mu gakiza iyo ndose umuntu asengera iyo abakozi Imana ariko barasengera ntibagenda badakoze ngaha bagasengera sinzi ibintu ndwaye mu nda sinagenda gupima kuko je suis sûr ko hari ikintu bari barabonye rero ubuzima bwanje maze imisi igenda bitameze neza uko bose mubona ndababara mu mubiri wose. Rero kuba nigeze kubona kenshi bafata ngaho ngo twirukane indwara misi yose iyo uvuze ngo dusenge fata ngaha yirukana indwara. Rero numva ukuntu sinabona mbabara mu nda ariko numva umenga urakwambutse uroroshe. Ikindi nacyo guhera muri 2023 naragoye tansiyo ntazi ikivuye ku buzima bwanjye je nkana malariya nahora ndwara tansiyo ndatemwa ndwara tansiyo mu buryo burenze n'amaguru atangura nzimba hamwe nkabura gufata n'imiti ariko uno munsi ngize gutya
ukuntu mwana mumbona imisi yose umutima wanje je ntuterera kuko bisanzwe uraterera cyane nkumva uravuye no mu kibanza ariko ugize gutya ndumva umutima wacu uterera neza. Haleluya. Bavuga gutera uratera neza vuba pana guterera umutima uratera neza. Imana itunye umutima uteza tuyikobera amashi. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagumye kuhoberwa cyane kugira amaguruke ariko ndashima Imana ko byemeye kumaguruka. Ndashimira Imana cyane, nshimiye abasenzi bo ngaho. Ongera nkashimira cyane kuba naramenye repentance. Repentance tuyikomera amashimani y'umugisha. Abandi muzoshinga intahe kwa Mungu muzoze mushinga intahe. Abandi muzozishinga kwa Mungu amasaha yatujanye. Kuba naramenye repentance ni ibintu by'agaciro kuri jewe. Umugabo wanje yarafashwe aragwara. Ibyo gwara nijoro DJ nyene ntangura no kumusengera kuko twarigishije gusenga bose. Ndamusengera uburyo hagera saa sita z'ijoro mbona birarenze. Mace ndatabaza ntabaje baramusengera twongera tuja arinjira mu bitaro n'ijoro ubwo yinjiye mu bitaro adahema. Ndashima Imana ingene abasenzi babandanje badusengera uno munsi akaba yavuye mu bitaro tumaze. Haleluya. Kuri kubwanje ndashima Imana mu myaka maze ngaha muri repentance kuba mpagaze uno munsi ni ibintu by'agaciro. Uzobaho uzokomeza kubaho kubera Imana iri kumwe nawe. Badayimoni ntacyo bazogutwara bavyumve babimenye. Ntago ubayeho kubw'ubuntu n'impuhwe zabo, ubayeho kubw'imbabazi z'Imana. Imana ikongera umugisha, Imana ikore kubifatika n'amafaranga iriyugurure mu izina rya Yesu. Aha. Yesu nashimwe. Amen. Amaradiyo myaka 2 ngwaye ubu mukira turumva ko kura ubu urumva ko ukuguru konze kwaciye konda turiko turasenga kwagabanutse turiko turasenga ni kwapira mu kirato wumva gikwiyemo neza ariko Imana igabanya ibuvyimbi ikawumara mu kanya sasa bitwayikomera amashi. Imana iguhezagire cyane rwose. Amen. Musonga wumva muri Estom kwe n'umutwe narigwaye n'umutwe ntarumva risa umutwe woshora kugira ubu ko jewe abaronzi bakunda kundoga mu mutwe basanga abaye umusazi ko ntabwo gusengera ngaha uriko birahera umutwe wogira uko onda wogira uko kandi barakunda no kumushora mu modoka kubera Imana inkunda. Hari umunsi nagiye mu Kanyosha imodoka ya mbere yaranciye ko yonjiye ko n'ibiri mu Kanevu. Imana ishimwe ati ujyana naragize nk'ugira uko nyene urabona iyo modoka urabona kugura kiki nkambutse atana umuntu turahera iyindi nyene kiraka aho yongote cyangwa kwa Imana ishimwe ati gira kwa kundi nyene Imana zikubwira ugire kwa kundi kuza kugukiza kwa kundi kuza kugutabara nk'izina rya Yesu. Jewe kumara ntabwo gusengera ngaha Imana ndabona ko yaburi gitangaza nuko ndafise abasha ingorane nyinshi gose. Jewe ndamaranye imyaka irenga 10 kuva mu gihe yaje abantu bacu batangura kungeragenda nuko nahabaye kubw'Imana egera habo umunsi dayimoni rozi ntibazobera kugira ko basha mu izina rya Yesu. Protection uburinzi bw'Imana we hejuru yiwe ni Yesu. Toma turagushimiye ko mukije ntazongere kumva imisonga ku buzima bwiwe abe ko uburinzi bw'ihemu y'ibisazi ntikarongo basha ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Mu dusenge.